Ku bijanye rero n'ibi twabonye ejo aho umushingwamanza ari mu mvuto avuga ati nahagaritse sincitwara no kuraba umushingwamanza hajya ntaserukira arunganira mbega uwo yunganira naho bose baboshwe babanje kuvyumvikanako hamwe ho baba bavyumvikanye ko vyomarika nta na kimwe bishobora kumara umushikiriza amanza yaramaze kuronka urwo rubanza kuko ivyaha umengo bakurikirana vyari bijanye n'ingingo za majana 363 nta hantu na hamwe bitegekanijwe yuko umuntu avuze ati singikurikirana uyu muntu umushikiriza amanza akeneye gukingira igihugu akeneye gukinga ivyo bikorwa bibi acahagarika gukurikirana uwo muntu ahubwo bagiye kubiraba neza bashobora gusanga ahubwo hariho iterabwoba ribandanya bariko barabikora bagasanga bigiye kubagora gusumba aho rero bizovana na bwa butungane n'ingene bwigenga murazi ko mu Burundi umucamanza mu kugira c'urubanza ararindira telefone ati rucuku canke ati fatanaka rekuranaka aho gukora butungane bwigenga basigaye umengo barashuhura ku bijanye n'amategeko nta mushikiriza amanza yoreka kubandanya urubanza ngo kubera haje ikete y'umushingwamanza kuko ubutungane buri ngaho kugira ngo bugerageze kuzana umwumvikano umutekano no kubahiriza amategeko mu gihugu cane cane ko tutanazi yuko yabigize atagahato karimwo ahubwo vyari gutuma haba amatohoza yimbitse umuntu akamenya icahindutse muri iyo minsi ashizwe mu munyororo uwo mushingwamanza hanyuma cane cane bakabanza bagatezurira bariko barahigwa buhonga bariko baratotezwa ivyo byose umuntu asinye cane cane iyo ariko acungura gatwe mu minsi ikurikira hajya bishitse nk'imbere y'umucamanza nta nakamaro biba bifise